Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Ibintu mwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tugiye kubageza ko vyinshi kubiriko biravugwa mu gisata ca politike. Na makuru tuza kugaruka cyane kubiriko biravugwa bejeje kubera hirya mu Kigobe. Ahakoraniye abashinga amateka bashasha batoye kugenekerezo ya gatanu ruheshi uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Amatora y'abagomba kuba bagize komite nkuru y'ibiro bikuru vy'inama nshinga amateka ahejeje kuba. Nkuko ubwa mbere ivyari vyavuzwe uwahora avugwa cyane ko azorongorera inama nshinga amateka yari General Major Leonidas Ndaruzaniye. Uyu akaba umwizigirwa akomeye wa President Ndayishimiye, akaba aranamubereye umuyobozi mwishikirajejwe igipolisi mu kiringo c'imyaka 5. Mu mwaka uheze mu kwezi kwa Kigarama abisabwe na President Ndayishimiye, General Major Ndaruzaniye yarisabiye gukukuruka mu gipolisi ataragera. Igiharuro ca mbere cari cuko Ndaruzaniye yari gushobora gusubirira Reverano Ndikuriye ku burongozi bwa CNDD-FDD muri nzero uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Ico gihe Ndikuriyo yaravyanse, mbere acafatwa n'ingwara itangaje yamumajije indwi zibiri yataye ubwenge ari muri koma mu bitaro vyo mu mahanga. Ndikuriyo yaraharokotse aragaruka kurongora CNDD-FDD. Muri Ruhuhuma uyu mwaka w'ibihumbi 2025 General Major Ndaruzaniye yaganywe kurongora intara ya Ngozi mu kurindira amatora yabaye kwigenekerezo ya gatanu ruheshi uyu mwaka, yaragiye kumwugururira umuryango wo gutwara inama nshinga amateka. Umusa ashikirizwa icese kubabura amatari, General Major Ndaruzaniye yarafukamye imbere ya President Ndayishimiye ishengero rikoranye. Hanyuma President Ndayishimiye aramusengera, ikimenyetso cari gikomeye cyane c'imigenderanire iri hagati yabo. Mu nama yabaye ku munsi wa mbere aho inama nshinga amateka nshasha yari ikoranye ku munsi wa mbere w'iyindwi, General Major Leonidas Ndaruzaniye yabonetse yavuvye yuzuye umujinya n'umubabaro. Abariko barerekana ikibiriraho ibikorwa vy'iyo nama ya mbere baza baramucisha ko bakamwerekana aho yicaye. Ntiyaboneka nk'uwiteguriye amabanga ahambaye yemerewe, ahubwo yasa n'uriko abiramwe intambara muri we. Bamwe bati yaba yariko yumvira ko yahenzwe. Kurundi ruhande haboneka Daniel Geras Ndabirabe yahoze arongoye inama nkenguza amateka, akeye atwenga yakwa kwifata nkuko yoba kirongoye inama nshinga amateka. Uyu yaranafashe ijambo intumbero yo gushira komisiyo ija kwiga Reglement d'ordre de l'intérieur, warurongoye ibikorwa ntiyubahutse no kumuvuga mwizina. Amwe mu masoko yo muri CNDD-FDD akavuga ko nkuko vyagenze kuri Ndikuriye mu burongozi bw'umugambwe na Daniel Geras Ndabirabe yoba yarankiye President Ndayishimiye kurekura uburongozi bw'inama nshinga amateka. Izi akaba ari zimwe mu ngingo zifatirwa mu rwego rw'inararibonye rwa CNDD-FDD Conseil des Sages. Aho naho Valentin Ndayishimiye akaba afise amajwi make. Ndabirabe yoba yari yemerewe ko ari wazoca atwara umugwi Severi nyuma ya Petero Karaveri Ndayicariye. Ivyo Ndabirabe we yabonaga nko kumwigizayo kuko vyari no gutuma akugwa muri Conseil des Sages ya CNDD-FDD canke mu nama y'inaribonye ya CNDD-FDD. Mu mwanya mutoya rero uheze nibwo bejeje gushigwa ahabona ivyavuye mu matora y'abagomba kuba bagize komite nkuru y'ibiro bikuru vy'inama nshinga amateka. Daniel Geras Ndabirabe niwe agiye kubandanya kurongora inama nshinga amateka y'u Burundi. Ntivyari bikiribanga hirya yejo yari yamenye ko ari we aza gutorwa. Amakuru y'ibanga yaramaze iminsi atashiza habona ko Ndabirabe yarahiye kurekura uburongozi bw'inama nshinga amateka mu gihe wari amaze amezi yavyiteguriye yari General Major Leonidas Ndaruzaniye. Ingingo zerekeye abahabwa amabanga ahambaye zifatirwa muri Conseil des Sages ya CNDD-FDD, urwego rugizwe n'abantu 5 gusa. Abo nabo akaba ari Varisito Ndayishimiye, Reverano Ndikuriyo, Siriake Nshimirimana, Geras Daniel Ndabirabe ndetse na Zenoni Ndaruvukanye. Abasigaye bose bakaba bemeza ibivuye muri urwo rwego bikitwa amatora. Mu myaka 5 iheze Geras Ndabirabe yaranzwe n'imvugo zitangaje, ndetse abatari bake bakunze kuvuga ko abereye gukukuruka.
imwe mu migambi ya nyuma Geras Daniel Ndabirabe yamenyesheje mu kiringo giheze nuwo kwica imbwa zose mu Cankuzo. Aho ni mu gihe abashinga amateka bo mu Cankuzo bariko basaba ko umuti uhabwa bariwe n'imbwa woboneka mu ntara yabo kuko imbwa zari ziriko ziriha ibara muri ako gace. Icegera ca mbere ca Daniel Geras Ndabirabe ni Fabrice Nkurunziza. Uyu akaba avuka mu ntara ya Rutana yahahora. Mu kiringo giheze akaba ari we yari icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguza mateka. Icegera ca kabiri ni Busesia Nkezimana avuka ku mutumba wa Ndava muri komine rya Nsoro ya Kera ho mu ntara ya Gitega. Uyu akaba yubakanye n'umunyaruyigi ari nayo mpamvu yatowe mu ntara ya Buhumuza. Uko bose bagiye bararonka amajwi mu matora ahejeje kubera mu kanya mu ngoro y'inama nshinga amateka hirya mu Kigobe. Daniel Geras Ndabirabe yaronse amajwi 109 ku majwi 111 mu gihe Nkurunziza icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka yaronse amajwi 110 ku 111 mu gihe icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguza amateka ari we Busesia Nkezimana yaronse amajwi yose 100% no gusigura ko yaronse amajwi 111 ku 111 mu nama nshinga amateka. Daniel Geras Ndabirabe agiye kubandanya arongoye inama nkenguza amateka. Murantunge Daniel Geras Ndabirabe yongerewe iyindi myaka 5 yo kubandanya atwara inama nshinga amateka. Tubibutse ko Daniel Geras Ndabirabe yashitse muri iki kibanza mu mwaka w'ibihumbi 2020 asubiriye Pascal Nyabenda yarahejeje ikiringo ciwe yarashizwemwo na Petero Nkurunziza. Igenwa rya Daniel Geras Ndabirabe mu mwaka w'ibihumbi 2020 naryo reka turigaruke ku gatoyi. Hari haheze iminsi 3 baharira abashinga amateka bashasha bari batoye abagize ibiro vy'inama nshinga amateka. Ico gihe hari hatowe Geras Daniel Ndabirabe akaba ari we yaratowe agiye kwirongora, hakazamo Dr Sabine Ntakarutimana akabicegera ciwe ca mbere ndetse na Beri Gashatsi nawe nk'icegera ca kabiri. Ayo matora y'umwaka w'ibihumbi 2020 yabaye abashinga amateka ba seneri basohotse. Intandaro yavyo yabaye itogwa ry'itegeko ngenderwa ko ry'inama nshinga amateka ryaboneka ko rikumira umugwi w'abashinga amateka ba seneri. Itegeko ryahahora ico gihe ryavuga ko umugwi wose w'abashinga amateka ni kuvuga groupe parlementaire utegerezwa guserukirwa mu biro vy'inama nshinga amateka. Ako rero ico gihe bagafashe nk'akarenganyo kadasanzwe. Ico gihe upona yo mu kwaha kwa CNDD-FDD yari ifise abashinga amateka babiri gusa aribo Gaston Sindimwe ndetse na Beri Gashatsi yo yaronse ikibanza mu biro vy'inama nshinga amateka. Umugambwe seneri wari ufise abashinga amateka 32 ariko wo ntibaronse intebe n'imwe muri ivyo biro. Kuva President Ndayishimiye afashe ubutegetsi ico gihe gukumira abanywanyi ba seneri ngo biboneka ko yabigize ingendo n'intumbero kuko gushika ubu nta rwego na rumwe rurimwo umunywanyi wa seneri. Gukugwa kwa Agathon Rwasa mu biro vy'inama nshinga amateka ico gihe mu mwaka w'ibihumbi 2020 ngo ni ibintu vyakweze cane mu kumwaka abamucungerera umutekano mu gihe haguma havugwa amakuru y'umutekano muke ku buzima bwiwe. Daniel Geras Ndabirabe ico gihe yagenywe kurongora inama nshinga amateka, benshi bakaba bariko bamwibukira ku majambo akomeye y'ibitutsi yakunda kuvuga ico gihe ku gihugu c'Ububirigi eka mbere no kuri bamwe mu bategetsi ubumwe bwa Buraya, u Rwanda eka mbere no kuri bamwe mu bategetsi b'ivyo bihugu n'abahoze barongoye Burundi. Benshi bamutazira ndasubiramwo kuko ivyo bitutsi iyo abivuze yagenda bisubiramwo kabiri. Daniel Geras Ndabirabe canke se ikibanza c'umukuru w'inama nshinga amateka ni kibanza kiba gihambaye ngaha mu gihugu kuko abagira kabiri mu cubahiro c'igihugu ni nawe asubirira umukuru w'igihugu vyifata kibanza mu gihe hageze gituma atabandanya amabanga yiwe. Igenwa rya Daniel Geras Ndabirabe rero rikaba rije gukomeza uruhande rw'abashobora guhangana na Evariste Ndayishimiye muri CNDD-FDD nkuko bamwe mu bakurikiranira hafi vya politike y'umugambwe babivuga. Geras Ndabirabe
Reka tugaruke kuri bimwe mu vyamuranze mu kiringo gishize. Icambere habayemwo ingingo yatangaje yo gufata abadandaza amasashe bose canke se ufatanwe isashe mu gihugu wese bakayimutamika akayimira, mu gihe umudandaza we ngo yagomba gutamikwa umufuko wose w'amashashi. Sivyo gusa kandi kuko Geras Daniel Ndabirabe yafashe ingingo yo guhindura abagize umugwi w'igihugu jerwa agateka kazi na muntu CNUDH. Urundi rwego rwarimwo zuguruzuguru rwafatiwe ingingo ni umugwi w'igihugu jerwa agateka kazi na muntu. Hari kwigenekerezo ya 11 ndamukiza uyu mwaka aho umukuru w'inama nshinga amateka Daniel Geras Ndabirabe yasohoye itangazo rihamagara bipfuza kuja muri uwo mugwi ko botwara amadosi yabo mu nama nshinga amateka bitarenze igenekerezo ya 17 ndamukiza uyu mwaka isaha 11 z'umuhingamo. Geras Daniel Ndabirabe ico gihe yavuga ko yafashe iyo ngingo inyuma y'amatohoza yari karakora ku manyanga yavuzwe muri CNUDH. Hano tubibutse ko hari abakomiseri batatu ba CNUDH bari bandikiye umukuru w'inama nshinga amateka bamumenyesha ubunyonyezi bavuga ko bukorwa na 60 Vinyini Muraba yatwara uwo mugwi. Abo bakomiseri bagirije icyo gihe 60 Vinyini Muraba ko yo baranyonyeje amafaranga ashika muri yaridi n'ibihumbi 200 bamwagiriza muranunge no muri yaridi ni miliyoni 200 bamwagiriza ko kandi yonona amafaranga CNUDH mu kwashira mu bitagira akamaro, aho bavuga ko ategura kugura intebe no kuvuga saro y'imiliyoni 150 z'amarundi agashira igice kinini cy'amafaranga CNUDH mu ngendo ziwe mu mahanga. Inyuma y'ivyo birego vyose rero Geras Daniel Ndabirabe yahisemwo guhita kura abagize CNUDH agatoza abandi. Ubundi mu mategeko nta nzira yariho yo gukura umukomiseri wa CNUDH kiritse biciye mu matora y'abagize CNUDH bakavyemeza ku rugero rwo hejuru cyane. Yaba umukuru w'igihugu yaba urongwe n'amashinga amateka nta numwe yashobora gufata ingingo ikura umukomiseri nkuko biri mu ibwirizwa shingiro. Ndabirabe rero yaciye mu nzira yo guhamagara amatora amashasha y'abagize CNUDH kiringo cyahora kitari carangira. Nkuko kandi twatanguye tubivuga Daniel Geras Ndabirabe ahejeje gutera igitego c'umutwe General Major Leonidas Ndaruzaniye yakekwa mu kibanza c'umukuru w'inama nshinga amateka. Nkuko vyashizwe ahabona muri ruheshi guheze byavugwa yuko atagendutse Geras Daniel Ndabirabe yagomba gusubirizwa mu burongozi bw'inama nshinga amateka mu myaka 5 yari amaze muri ico kibanza. Benshi bakomigwa n'amajambo yagiye arasohoka mu kanwa ka Ndabirabe, aho benshi mu makomanteri benshi bahora babaza ingene umuntu nka Geras Ndabirabe yashitse muri ico kibanza. Mu mwanya wa mbere rero amatwi yadusumira ico gihe yavuga ko Daniel Ndabirabe yagomba kuguma ari umushinga amateka akaguma no mu rwego rw'inaribonye rwa CNDD-FDD Conseil des Sages, ariko ngo yoba yaremerewe kuzoca arongora umugwi Severi nyuma ya Petero Karaveri Ndayicariye. Wari witezwe rero ico gihe kurongora inama nshinga amateka nta wundi ni General Major Leonidas Ndaruzaniye. Uyu akaba afatwa nka Somambike wa Varisi Ndayishimiye, akaba nkuko twatanguye yaramubereye umuyobozi mwishikira ajejwe igipolisi mu kiringo c'imyaka 4 n'igice. Uko mu ntango z'uyu mwaka Leonidas Ndaruzaniye yisabiye gukukuruka mu gipolisi, ico gihe yakekwa ko agira subirire Reverend Ndikuriyo yaramaze igihe agwaye ibikomeye. Uko vyavuzwe rero ngo muri kano kanya umujinya umeze nabi mubo kwa Leonidas Ndaruzaniye, hamwe agafatwa ko yoba yarahenzwe n'umukuru w'igihugu Varisi Ndayishimiye mu kumuhindurira amabanga, kandi ivyo yamwemereye atazi niba azo nabishikako. Kimwe rero mu bintu Daniel Geras Ndabirabe ahise amenyesha abashinga amateka bagenzi we agize ati: abashinga amateka batari bwaheza amashure ni mwongereza impamya bushobozi diplome, ni mwiga indimi no gukoresha imashini nyabwonko ordinateri. Izo nizo manuro za mbere Ndabirabe aha abashinga amateka bashasha mu ijambo ryo rya mbere ashikirije mu nyuma yo gutogwa kuri uyu munsi igenekerezo ya 31 mu kakaro uyu mwaka wa 2025 ngayobora inama nshinga amateka mu kiringo c'imyaka 5. ni ukuvuga kuva muri uyu mwaka wa 2025 gushika mu mwaka wa 2030. Ndabirabe yagize kandi ati: aha nta kuruhuka, akazi ni kenshi, nakaryo Imana iduhaye ko kwiyungura ubwenge. Abashinga amateka batari bwaheze amashure ni mwongereze impamya bushobozi diplome.
hazogira igihe mukenera gukorana n'abandi bavuye mu bindi bihugu, genda mwige indimi na cyane cyane icongereza, kuko hari aho uzoja mu nama bavuga mu icongereza kandi hari aho utazoronka ugusigurira. Ikindi naco, aha mu nama nshingamateka twasanze ibyo gukoresha impapuro bitwara uburyo bwinshi, dukoresha imashini nyabwonko ordinateur. Nimwige ingene zikoreshwa kuko aha nta rupapuro bazobaha, tuzobaronderera ababigisha kuzikoresha. Yasozereye agabisha ati uyu munsi niko karyo keza, nimuta umwanya kuko nitwatangura akazi mutarabimenya ntibizokoroha. Nimuzovuge ngo jewe sinterera kuko ibi na biriya sinzi ingene no bikora, ukubera ko ntazi gukoresha imashini canke nibindi. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyinda ko kugira ngo tuzucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baraho mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi yo mu gisata ca politike, agateka kazina muntu, imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Hari n'indi ngingo ikomeye cyane ihejeje gushirwa habona cyane cyane ku bategetsi bo mu nzego nkuru z'igihugu nk'abashikiranganje batandukanye bajeje gukurwa mu mabanga. Ni inkuru tugiye kubageza ko mu mwanya uri imbere. Mwese Imana ibahezagire no Muhuza TV, amakuru yacu yoyo arabandanya.